kandi ubona yuko yarijije abantu kandi ubwira kandi ndabibona mugo nshaka kumenya wibaza ko ikintu kibaza cyane gose ari ikihe na cyane mbega kuri no Islam biramaze gushika urahaguruka urava mu nzu ujanye no guhoza umuntu yarijwe no Islam nta ni nkaho no kubaza wanashaka nta gishinga ntahe cakuze kuri no Islam uraro ni byinshi cyane benshi baranyandikira inbox bakavuga ati nibwo buzima bwanje ariko nanje nk'umuntu ari igihe mvuga ati kubera iki nkora Islam yibutsa abantu kahise kabo mugabo dutegereza kubivuga kubera nari nkeneye impinduka nari nkeneye yuko abahungu canke abakobwa bogerageza kuza baratwara imbanyi bazifuje urumva kuko inzu uja kumuta nuko tawo washaka byarashitse ndavuga ngo ni jewe ngo kubera iki yambanye itifuje yavuyemwo jewe umva umwana ari victime de la nature umugore nawe kandi ari victime de la nature bose bari victime mugabo je mba mvuga ati hariho partie gifaransa entre temps aho mvuga ngo la loi nous dit que nul n'est censé l'ignorer ngo mais il serait plutôt censé que la loi ne puisse ignorer les droits des enfants mvuga ati shatse kuvuga hariho ukuntu bavuga ngo uyu mwaka nyene nimba turi mu mwaka uheze bavuga ko umuntu azosubira kuvyara igitwarire umwana atazovugwa ku buntu amasharge yose azokwimenya ikindi gihe bakavuga ngo kujya umuvyeyi ashobora kwiyandika ku umwana w'umwana wiwe bitazosubira kwemerwa je navuga ati okay ko bimeze uko na nibarondere uburyo bworoshe bwa ADN bwo gupima se w'umwana canke nyina w'umwana uburi accessible ku mwene gihugu wese avuga ati ushatse kuja gupimisha ADN ukaba utabishoboye nturihe ku buryo se w'umwana amenyekana ndavuga ati ni ibintu bishika nubwo uba utayifuje ko umwana atangwa n'Imana ni wowe uba victime cyangwa umwana abe victime ngo rikora wayitwaye kandi utayifuza muri make nibyo nashaka nibyo nashaka ko societe cyangwa leta y'u Burundi ihindura nimba ari mu mategeko mashasha ari karaza kugira ngo abana je mvugira abana cyane umwana ntazo kwisange ari victime y'ibintu atazi iyi message tureke kuja mu buhumbu areke kuja mu buhumbu canke abana bakiri bato nibo batwara inda kenshi batazifuje hama abasore iyo bishitse umwigeme agatwara imbanyi akamenya kwashima kavuga ati jewe ko byashitse namukunda canke nimba ntamukunda umwana ndamwemera nzomufasha hama leta nayo ayo nubwa gute ayo iyo rwanshasha sinzi ko bamaze kuyitora n'ubu biracahari urumva ko bogira ko bovyorosha vraiment hakabaho uburyo bwo kuburonka ADN byoroshe kuyipima byoroshe koze ku ruhande rwa video nayo yakozwe n'abantu babiri hari ibibazo umuntu agenda arahuriye ariko arakora igikorwa mbere yarayikoze ama image ntitwayashima voilà entre ta video yari sponsorisé na The Light of Africa irongowe na John K yari sponsor hanyuma ari uwakosoye sinzi washoboye kuyira barabona ko ama image adasa imwe ama image meza n'ayandi ari flu yakozwe n'uwundi muhungu sinshimye no kumuvuga izina kubera turamushimiye Imana imugire neza Fran abantu bariko batwumviza n'abagende kuri page yiwe ya Facebook hariko abantu batatu bagaragaye muri no nzego kuri cover yiwe abantu batatu bagaragaye yabicize ku mugago sinzi batashatse kwivugira kuri micro no igituma ntashimye kumuvuga izina yarankorotse ni buryo buri negative yakugize nkuko bagira bagire neza oya si ibyo vraiment ni kudahuza bivaye n'igikorwa ngene cakoze ama image asa neza igikorwa kimeze neza mugabo murabona ko naranasohoye kava muribuka ko nigeze gusohora kava hagacu kwezi kose itarasohoka ibyo nibibazo ari voilà muri rusangi none amasilamu mu Burundi uyabona ku ruhe rwego hariho impact agira muri society ko biraza ntibasohora cyane antuko nibaza ko ndi mu bambere bashoboye kuja muri studio akavuga ati je nzoja muri studio nzosohora nzogira media tour kugira ngo ibikorwa byanje ndabimenyekanishe nibaza ko
ari abasilamu canke abasilamezi bake bashobora kugusaba ikiganiro kugira ngo avuge ibikorwa vyiwe biriko biraza hari uwundi mukobwa aheruka gusohora Yeah. Ego. nayo kubijanye n'ibikorwa vyawe vya misi yose duheruka kubona ugaragara muri filime kutwenza jewe je numva binyoye ivyo bibazo yes duheruka kubona ugaragara muri filime ariko kandi tubashaka kumenya filime wagaragayemo ni urukurikirane canke izohagarara hanyuma inyuma y'ivyo vyose waje muri filime canke tukwitege muri Islam no cyo kimwe no na filime canke tukwitege muri Islam gusa canke muri filime gusa tukwitegeye muri ivyo bintu bibiri bon je mfise ingabire nyinshi ingabire no hariho n'izitaraja habona Yeah. niyo kuririmba iyo yagiye habona imbere ya Islam ariko siyo ndiko ndakoresha cane hama gukina filime en fait ikintu cyose nkunda kenshi ndakunda kubitrayingamo nkavuga ati reka njemwo ndabe hama nubwo gute narigaze ko nandika amafilime ntaraza no muri Islam narazandika zaratakaye sinzi iyo ziri kubera kudahura n'abantu babikora kugira ngo ushobore kuyibaha bayikine canke nawe uyikinemwo urabe ko iyo ngabire deja uyifise irya filime nayikinyemwo ariko sinovuga ko ngiye kuba umukinyi w'amafilime nk'umwuga narayikinyemwo kubera nashaka gukina kandi si iya mbere iya mbere ntirasohoka iya mbere nakinyemwo n'iyi filime ya John Kay bazi ko izosohoka vuba sinzi narayikinyemwo kubera kubikunda kugira ngo nkinemwo ndabe ingene bimeze ndabe feedback ndabe ingene abantu babibona je ndafise ikibazo kuri rya filime en fait umuntu tumenyereye afasha umuntu tumenyereye akunda abana umuntu tuzi ko afise ingabire y'urukundo agaca akina filime ari wataye umwana après ya filime yataye umwana agaca asohora Islam wa mwana n'amajambo agaca contrary ivyiyumviro yakinye muri filime abantu ubona bavyakiriye gute filime bayakiriye gute Islam bayakira gute dufatiye kuri aya majambo bon filime n'ibikino Islam n'ibikino byose n'ibikino hanyuma ubwa mbere nashaka kubanza gusohora Islam ubwa ndavuga ati reka ndindire filime banze isohoke gato kubera muri filime hariho abantu bambona nk'umuntu yataye umwana bambona nk'umuntu adakunda abana twese tuzi ko yataye umwana yego nawe nivyo uzi ndabizi ko byakubabaje reka ndakubwire Rubambo yababaye na filime itarashika ico gihe ndibuka yaraje twadushamye nabajije Lionel yitwa gute Lionel yamubajije twizere yuko uwo mwana yari uwa Pascalinda Lionel acamubaza ati usanze naho ariwe yamutaye wowe vyakira gute navuga ati twizere yuko uwo mwana ari Pascalinda yamutoye avuga ati usanze naho ariwe yamutaye baranterefonye ikane cyose carinze gihera atari rindi ryungane asuye kugira yaranterefonye arambwira ati pasi ukaba uriya mwana ari wowe ndagusabye mbwire filime imeze gute ambwira ati ruba nije namutaye arababara navuga ati ruba nibikino rindiri here erego udashaka n'ubisi nibaza ko wari irya filime sindayiraba anyway ni atari niko bimeze turi kumwe na Pascalinda Slameuse ariko kandi tubaha akanya mumvirize Islam yiwe nshasha Islam yitwa wa mwana aha marche tugaruka twakira n'amape cyangwa message vyanyu kugira ngo mutubwire uko mwafilinze twabwiye ko n'umusi dufise abatumire bashika babiri kubera iki